umukunzi tuzobana mu rugo ego oya nta mukobwa ufise mu tubivuge mu kirundi cumbi dukundana vya bindi vyo kuzobana ego oya umukobwa yitwa Kentia na Fanny Lavine wohita mwonde ayibwira ikampitiramo oya yakubwiye ngo ndaguhaye Fanny Lavine ndaguhaye na Mimi Mire mu maso yawe hitamwe umwe wowe nyene nza gukorera kuri ico nohe bakurongora Imana atari yihisemo nta gikombe This is Flash TV. We shine to progress. Mera rero hoho umugabo wenda hava ndakudondora canke urivuga ndondora ntacu ndondora mvumishe ndakuvumisha siriyoza ko ari je ndinda kukuvumisha usanzwe uvumye oya simvumye cyane ariko nibaza abakunzi ba Fresh TV kabiri gatanu ndwi ako kantu kongereko desase nkanisete fresh Amedée umwe mu bantu muri ko muragendana mwibarabara niburi batatu mu bantu muciyeko babiri baba bakuzi carashitse umunsi umwe turi kumwe ndabibona abarundi bafise imvugo ndenza rugero sinogo hari bamwe bakuzi kuri Peter abandi bakuzi nka Timotheo amazina menshi cyane ariko wewe uyu muntu akubwiye ngo widondore mu buryo bwagutse widondora gute Jenny Twamani Kiza Amedée niyo mazina yanje nihe nayo bavyeyi banyise ayandi yaba Peter na yaba Timotheo nditwa n'abakunzi banje abakunzi banje nibo bayanyita yego cyane tange niwe yiyita bivanye n'igikorwa ubugira ukore biriya navyitwa na script ni nyita kuriya hama maze kubikina abakunzi banje rero bagahita bayambatiza ayagumana nta gatazirano wakuze baguhamagara ndavise umugenzi ngo bahora bita mabwa agikura bakabwana bose ugasanga bariho agahimbiri we baguhamagara gute jewe kera bari abantu baruguru Amedée yarabagora bakanyita Amedée nivuga ariko ntabwo ari siri numvuge n'izina ryanje bamwe bavuga Amedée canke ntibashe ko bakacavuga Amedée okay hebana Amedée kabisa mboje nibaza yuko benshi twage tukumenya kuri iryo zina naryo benshi baba bazi umwe mu bantu umugabo narinda kurondeye umwanya munini tumaze nk'indwi yose ndakwirukako ndakubura shabustare sikintu mugani wawe wendi oya nibaza ko byatumwa no kuburana twaraburana ntitwakwepana nabaza nkakubura nawe ukambura nuko vyagenze sinakugayeko so kugara abakonzi ba Fresh TV ne hava byumve nabi mugabo buri muntu basigaye bagoye kubona kuko nkundu nakurondeye amasaha 72 ntaragutora vyari byagoranye nawe urabizi byari byagoranye akazi kari kenshi nawe wari mu kazi kenshi amundondeye urambura canke ni gafaranga ka festival ukomeje kwihereza hirya no hino kariya gafaranga ka festival ntabwo kombuza ibikorwa kajya ahubwo nako gukora ibikorwa sako kuntesha akazi kandi ibi navyo biri mu bikorwa byo kugira nze ngaha mbwira abakunzi banje nuko vyacu aho bigeze ariko Amedée biravuga yuko utari uri no muri no minsi ngo wari wakubitiye mu gisagara ca Ngozi urajanywe n'ibiki nimba atari banga nyuma ya festival gato wahise ubanza urabura mu kibuga oya ntabwo ari banga kubera yuko festival imaze guhera hari ibintu twari twarasavye ko two kwinjiramo yari formation zari inyigisho bizijanye n'ivyo kwandika cinema tekinike zo kwandika cinema kugira nyene batwungura ubwenge yari biza ariko birategurwa na Menya Media mugabo kuri projet ya Pasak nivyo twagiyemo rero formation yo kwandika cinema neza murabona mu Burundi ntituratera imbere cyane ngo twandike iryohe gose ariko kameme na general nkeneye inyigisho zirenze twatumaze yindwi bijye nimwe mwabisabye canke nibo babiyumviriye ko baragize apere ku mbuga ngurukana bumenyi niko bavuga baragize apere hama natwe turadepoza amadosiye yacu turabereka ivyo dushoboye turabereka n'ivyo dukeneye hama bacha baraselektiona muri benshi bari badepoje batoramo bakeyi batemo 15 ndagira ubuntu usanga ndimo ariko nakare tuvugana nubundi wari wambwiye yuko uri mu yindi formation ya festival festival nayo nyene yacitegura yindi formation kubijanye no kwandika gutegura filme documentaire
bivanye n'ukuntu urabona nk'ubu utwara depoje filme documentaire z'abarundi ntizarimo rero baravuga bati abarundi nubwo birukira cyane muri fiction turakeneye kubonamwe uko bagira baba motive nawe kubijanye na documentaire ivyo bariko baratwigisha rero umunsi twatanga no munsi iyi ndwi nayo ni ya festival wahora wandika ugakina neza bo ko washize ko ubwo bumenyi hagiye kubabuka umugani w'ababandi hazosha n'ubundi mwisi wacu no kwareka gasha tukitahira waterira ubundi ntituzomanuka canke twe tuzidugira no kwaturira twitugira na kumanuka turira tumanuka turira tuduga twebwa bijuru anyway congratulations merci congratulations kuko nibaza yuko imbere yuko tuvuga byinshi uri umunyamateka turaza kugenda tubivuga gahoro gahoro ariko tunihuta ku mwanya nto bari munini undibaza umuntu yabanza kagukeza ku kintu kidasanzwe no kwita amateka yaruse kwandika muri Festival ugatogwa as the winner of Festival 2022 mba ntihenze nibaza ko ari we mukinyi wa film no munsi hagarariye abandi mwakino gihugu ba suko ahubwo filme yanje nihagarariye izindi mwakino gihugu muri Festival nanje nkaba umwe ahagarariye iyo filme ihagarariye izindi unyise umukinyi wa mbere aho wobore kurana bivuze yuko bahemba film ariko ntibahemba nyirayo bahemba nyirayo mugabo bamuhembera iyo cyo gikogwa ntabwo je bampembye nk'umukinyi w'umuhatari bampembye ahubwo nk'umurealisateur nk'uwazanye filme nziza ya mbere ikuje byinshi apana bikwije byose bisabwa muga kuje ibyo bari bakeneye byinshi okay ariko nije nyene urumva novuga ko ni je nserukira iyo filme oya ni nagwawe kandi ishusho y'umuntu ni wewe ni wewe y'umuntu ni yanje filme ishusho y'umuntu yanje ariko ishusho y'umuntu sije ntabwo ari wewe wewe ishusho y'umuntu ni inde canke niki ishusho y'umuntu ivyo urabimbaza ukundi cyane wabona ndabazi abe tujye munsi niho narindi hari ukuntu basomye abantu bose hafi yo guhera kwanza nibaza ko hari hasigaye umuntu umwe benshi mu bantu nubundi bari yo guhanza ijisho nanje ndimo tuza kumva n'induru nyinshi bahamagaye nibaza ko bahamagaye ishusho y'umuntu nkuko bivuze ntibahamagaye Amedée usa n'umuntu ataye ubwenge ese bike bintu byagushikiye gute hari ukuntu waboneka nk'umuntu nubundi ari karagitinga nkuko basanzwe bakubona mu ishusho y'umuntu yego byoshoboka ko nobana ariko ndagitinga ariko ku bantu banzi nja muri Festival depoza amasinema yanje nsindirwamo boshobora kumva yuko je ntari ndavyiteze gutsinda ntavyo nari niteze ahubwo je nari menyereye gukoma amashi hama tugataha tunezererewe uwatsinze ni nka kujya urabona je kuvyukuri filme yanje nari ndayizeye nari nizeye kwifrapa ariko ikibanza cyambere ntaco nari nizeye vraiment mvugishije ukuri kubera je nari yimvira gafuma mamere son kuko ka filme kanje kumvikana neza ijwi cyangwa meilleur montage cyangwa basibangira filme ya gatatu mugamaze kumva wa gatatu kumva wa kabiri nanje namvuze ntaho yategereje kindi gitangaza cya filme nuko byangenda bivuze yuko wari wamaze no kumanika amaboko ati jenga hasi ndi ego nari navuyemwo nanje narakangutse numvise ishusho y'umuntu edayere jewe abantu batango kubyumva je ntarabyumva ko ari ishusho y'umuntu bavuze kuko ni uraba video hariho video zihari uza gusanga bavuze ishusho bakivuga ishusho numva sari komye induru nanje aho twari twicaranye nawo niho wari warabibona abo twari nyuma yanyu gato mugabo abo twari twicaranye no yanteye inkokora gutya ati ahaguruka mugabo byabaye rero n'ukuri ntavyo nari niteze naratangaye mu bandi buri Imana yikiragirira ikintu action yo yiba yicariye gukitekanya ko bari yo yabipanze muga no wiyigiriye aratanga none game uvuga gute yuko tarubyiteze mugihe kandi nawe wemeze ko filme yawe ari nziza icyari gituma navyiteze ntari ndavyiteze nuko buriya hari kuntu turetse uko abantu twese twiyemera muga hari kuntu uvuga uti ariko muri ino si yose kukari gute ari Imana yogirira neza gute ari je notsinda ivyo byose uravyibaza hama nanje nari mfise na experience yo gutsindwa ndakubwije ko muri Festival 2017 niyo nari nakubitiweyo muri Festival ibukavu niyo narindi muri 2017 nakubitiweyo 2020 nari ndahari nakubitiweyo umva ntabyo nari menyereye ivyo gutsinda
byabaye bintunguye rero nubwo filme yanje nayemera kandi n'ukuri mvuze ko ntemera filme yanje abafana banje no banda bagwishije hasi. Ame mfatiye kubyo uriko uravuga rero byanka byakunda birumvikana ko wowe uva muhira cyangwa umaze kugera muri sare hari abantu barenze umwe cyangwa umwe wabona ati byanka byakunda ko je menyereye gutsindwa uno muntu araza kuza ku mwanya wa mbere. Ninde muntu yaraguteye ubwo bamwihiganwa kugeza n'igihe uvuga ati nibiburi buri nagirika ubuntu ndaza kuvuga kabiri cyangwa wa gatatu. Muri rijya higanwa rero hari ibihangane by'abasinayasti abarealizateur bateye ubwoba bari benshi sino badodagura. Mbe uramuzi witwa Patrick Amede yakoze indirimbo kuva kera yarafisemo filme. Patrick Amede yakunda kwiyandika kuko mu ndirimbo zabaje ba star ba kera usanga yanditse ko P Amede. Ujya je narinda muzi filme yiwe narinda yiza niyo filme yabaye ya kabiri washaka nakaronda guhaye. Rero benshi bari bahari benshi abasinayasti bari bahari babarealizateur narinda bazi ukuntu bakora n'umwete ukuntu bafise inguvu. Benshi bari barana publier John Inzo ntigeze publier ko filme yanje irimo muga benshi bari barana publier yuko filme zabo bariko bazikora pour festival. Ariko je filme yanje nayikoreye abafana sine nayikoreye festival cup. Aho rero kumva ko nangeze benshi vraiment ni bose bose warabona yuko bashobora bashobora kunca kuko bari bariteguye. Jeho rero filme nibaza ko bakumvise ko abantu wari muri jury yigeze kukavuga yaravuze ati ntimukore filme mukorera festival aho gukora filme nziza gusa. Je rero festival sinari nayiyumviriye narakoze filme nkora nziza gusa niyumvira gukora nziza gusa hama niho ncagirirwa ubuntu ndaje imbere yabo nibaza ko bategeza ko imbere yanje ibintu bisanzwe. Je umuntu kwari kwicaranye yari umuzungu bamaze kuguhamagara yaratangaye naho nyana nta kibazo murabyemewe n'ibyo bamaze kuguhamagara nawe nyene yarakangutse cyane mugara avuga ati this guy is so talented, is so the best. Aravuga ati ije nafashe umwanya uhagije urabona ko bazigenda bazi projecta bazerekana ino filme ndayiraba ati yambwiye ijambo ngo iza kubikinye mu rurimi gwo kudandarizamwe nk'icongereza cyangwa igifaransa tino filme yari kwinjira na Hollywood niko yavuze. Bica bimpa kwibaza ati se Amede kugira rinde yandika igikorwa gishimwe n'abantu bamaze kwasista n'amasene mpuzamakungu bakara amafilme akomeye bakagishima nubuhe buhinga uba washizemo kugira ukore igikorwa gikengurukwa n'abantu nko ku rugero twabonye? Buriya ibintu byose dukora je nasanze buriya bigira umushoferi wavyo twe tutananzi. Hari ikintu usanga waguye mu kagikora kimwe gusa upfa kugira umwete. Ukagira umwete ukagira n'ubunyankamugayo. Ivyo bintu bibiri. Kandi kuvyukuri nk'abantu bemera Imana murambabarira batemera Imana bemera Imana ikintu bagishira mu minwe y'Imana kenshi hari ukuntu ibintu byikora ukuntu muga n'Imana nayo nyine iradusaba umwete ikadusaba n'ubunyankamugayo. Rero je ikintu nakoze filme no kubwira ko ijya filme nayanditse pour kuyandika. Rero mu kuyikora ndayikora mugabo ndagerageza kwegera abashoboye baramfasha. Burya filme warabonye ikinyemwa abatari bake babandi ma groupe nibyo irimo abastare benshi en plus dosa kandi bari narabe high script baramfasha barankosora. No kuvuga jewe nakoresheje vya bindi byo kutavuga ngo lomo jewe sinigongireko nta wunda ndenze je bose narabahaye bakankosora. Naratigira imbere yo kuyikora narayishize no mu mugwi w'abantu turayidebatako baravuga ati wow. Hanyuma mu kuyikora naho hari nibaza ko wewe nke kumuze muga abantu benshi ntibamuzi yitwa X-Ray umu producer yayikoze yumu cameraman director ujya n'umuhinga. Big up to him. Yes Tipe ujya n'umuhinga aritonda warakubaza ikibazo iyi film ugomba kwizogera ku rugero runganiye. Tena namubwiye nti ngomba ko no mu festival yoja yaravuga ati twitonde rero. Rero X-Ray big up nukuri nabo bakorana bose ba Frank bose Imana bahezagire. Nukuvuga benshi bangiye hafi nukuvuga twayikoze turi nka equipe. Icyo nico cyambere twagize. Hanyuma iyo filme nta muntu numwe ayidogera
muba twakinanye nibaza bazompinyuza baje ngaho hepfo bandike commentaire abo twakinanye nta muntu anyidogera twabanye neza nivyo bindi by'ubunyankamugayo aho twari kumwe bose hanyuma ikirenze ijya filme ya sponsorijwe n'umugabo yitwa Veniste Nyongabo ego ujya mugabo yarambwiye ijambo imbere yuko maze kumubwira nti ngira ntore filme iyi filme ngira nje kuri tere yarambwira ati umviriza Veniste vraiment yubahwa hari yarambwiye ati Amedée Veniste Nyongabo uri kuvuga ni le premier olympien ego niwe wenyene dufise ubu amaze gutwara medaille d'or muri olympique muri Jeux olympique muzaza yubahwe cyane no kuvuga yarambwiye ati umviriza reka kwiyumvira YouTube reka kwiyumvira abafana banyu kuko YouTube ni wakora ciza cyane uzofrapa abafana bawe ni wakora vyiza cyane bazogukomera amashi kora filme ku bushobozi bwawe aho bugera ndazi uzogera aho wifuza yarampaye impanuro nyinshi cyane nawe ndamushimira aho byageze nuko byagenze filme nziza gutyo ishusho y'umuntu ibiba ishusho y'umuntu Amedée hambavu y'ibihembo iri kiraguha muri za festival n'ahandi hatari hake tucogurirwa turagarukako ni yihe yindi miryango ubona ishusho y'umuntu iri kirakugururira n'ubundi nka filme iri kiravugwa cyane ikunze ku rugero rukomeye mu kino gihugu kwanza womenya yuko amarushanwa yigeze kuba muri Bollywood ajya amarushanwa kugira ngo kijya gihembo ca kabiri naye hawe na filme ishusho y'umuntu gute kubera ko iyo twitoza amazina iyo nitoza manira kiza Amedée no kuri Amedée nta bafana yari afise nkabo ishusho y'umuntu yari ifise rero ishusho y'umuntu twagiye kwitoza imaze kuronka abafana batari bake barantora ku bwishi no kuvuga uwo n'umuryango wa mbere mbaze waje imbere ya festival nayo yaraje hanyuma ndetse no muri festival baramaze kumpropoza yuko nubaha uburenganzira bakamfasha ukuntu ijya filme bayijana mu yandi ma festival kugira barabe yuko hari cova uko ijya filme irimo icyongereza munsi naho yoba mu bazungu bazoyitahura irafise ama subtitles no kuvuga rero bazoyitahura no kuvuga ya n'iyindi miryango hamande iyo miryango iyo filme natanguye kuyikora ifise episodes 3 deja ubu narayimuye iri kuri Inowa Cinema kandi boss wa Inowa Cinema nawe yubahwe no kuvuga imiryango yabanje kugurukira kuri Inowa Cinema ubu ndiko ndayibandaniza kuri Inowa Cinema kandi irabandanye igeze kuri 13 ku parti ya 13 bientôt kwa gatanu 14 zojako n'izindi ziracaza amazi zogera no kuri 20 no kuvuga rero imiryango iguma yuguruka iyindi miryango rero yuguruka cyane rero ari yugururira rero imiryango myinshi kabisa abafandikira bazana n'abatari banzi kwa kundi Yesu abazana n'abari kure bose ikira bazana no kure abafana banje abafana bayishusho y'umuntu bubahwe nabo mani bahezagira cyane ubwo ntuzabushwana n'abasineste bagenzawe n'abamara ko abafana canke mwe gusangira abafana nta nico bitwaye oya twe gusangira abafana nta kintu bitwaye kubera jewe abafana banje baza kuwa gatanu kuwa mbere baba bari kwa Fanny Lavine kuwa gatatu baba bari kwa Sabas ku yindi minsi baba bari ku bandi twebwe dusangira abafana ntibazoshavura kandi n'ubu ntibanshavurira d'ailleurs abo ba cinéaste bandi nabona abafana b'iyo filme abafana banje nanje ndumufana wabo urumva rero turasangiye urugamba imbere yuko tugaruka ku ishusho y'umuntu uri mu bantu kabisa bamaze igihe kinini muri kino kibuga ca filme abo mwatanguranye abenshi barabihevye hari abantu babibaza ati se Amedée strategy n'ubundi ni yahe agenda akoresha kugira abakiri Amedée mbere atangiye gutwara ibihembo atangiye no kuboneka ku masene mpuzamakungu ibanga ni rya ko hagusubira inyuma ahubwo wo bandanye utera imbere mu gihe benshi banabihevye Iryo banga ko nkunda kugita ubusazi nkunda kugita ubusazi kubera ko nanje hari ibihe nagombye kubiheba hari ibihe nagombye kubiheba nkavamwo mugabo iyo wiruka uhunga kwirukamwo ntushobora kugisiga muragendana umugabo asiga ikimwirukako ntashobora gusiga ikimwirukamwo filme yari muri jewe vyaranse mugabo rero ikintu naciye nkora no kuvuga je sinigeze ndambikwa
ibanga rero rikomeye ndabikubwira ibanga rikomeye jewe Amedée sinigeze mviza ku mafaranga sinigeze mviza ku busitari ngo bankomera amashi kubera benshi bananiwe muri ubu buryo yaza avuga ati nina kina filime imwe nzo cyamba umusitari mwico gihe yari umusitari koko bakamuvuga wakinye mwico gihe yaca tabura kwifuza imodoka ntiyasubira kugenda n'amaguru agiye n'amaguru ntiyasubira kuja ku kazi ntiyasubira kuronka amahera yo gukina filime yacahagarika ariko jewe narakinye barankomera amashi nkomeza ndagenda n'amaguru kurondera yandi mafaranga ndagaruka ndakina yari kuhaje y'ibisazi niko naco gituma navyinshi bisazi nukuvuga ufise ibanga rimeze nka rimwe ryo kuvuga ngo ugo mubifata nkaho ariho gitangura voilà ikindi nuko jewe gutsinda kwanje ntikwabaye ko filime yanje izogugwa gutsinda kwanje ntikwabaye ko filime yanje izosamirana henshi gutsinda kwanje kwabaye ukuhayeza filime nziza mu buryo bwanje bushoboka ikabaho kuko bahereye bamfana guhera 2012 bamfana buke ngo banihanganye kuko je nakubeshi ko navuye kuri filime nja kuyindi nagenda mfashwa n'abariko barashima filime heruka gukora gushika no munsi rero niko vyagenze nukuvuga sinigeze nta makuraje nagire nkubaze atese bano bantu bashasha bariko barabizamwe bano bana bato bacaruka bo byitwaramwe gute ariko nimba abantu bariko baradukurikira usa nuwagiye avyishurirako ahubwo reke nkubaze ikibazo kivuga ngo Amedée nk'umuntu no kwituno munsi nk'umukambwe muri bino bintu harakantu kariko karavugwa hano hanze kavuga ati abantu bariko baraza muri filime uno munsi abenshi muri bo ni nk'abafana canke bariko barinjira mu bintu atari gwabo bakoresha umuhamagaro atari wiwabo ese kintu ukivuga kwiki je kuro ndakivuga niba ariko umuntu wese uko avyiyumvamo agerageze kuko twese mu ntango twari tuzi ko tubishoboye twaragerageje ubu bariko batwita ko dushoboye kubera ngo twagerageje iyo dusanga imbere yacu abitambe ko batubwira ngo genda mu babafana ntimu abakinyi twaba twarabihevye no munsi bari ko dukomera amashi umuntu wese yumva bishoboye gerageza n'ivyanku uzokata utere urusengi buryo uroba handi ariko banza ugerageze ntihagire uguca intege twese twakoze tugerageza wowe uvuga ati ni bagerageza amahirwe babandanye nubwo boza ari benshi ntazobaramo n'abakeya bazamuka bikagera kure nuko nanje niko navyumva Amedée nari navuze ati dukundire tugaruke ku ishusho y'umuntu kuko ishusho y'umuntu abantu ntibatangara impamvu ngoma ndayivuga hambavuye kubirikira kundwa yatsa umuriro hirya no hino ni ikintu navuga kiko kiravugwamwo byinshi uno munsi aho no kuvuga namaze kwinjira no muri BMT nimba atari inwa cinema namba ntibeshe iri kirakoregwamwo ino filme amakuru dufise nuko indani zinibikiri nibanga kuko byaragiye bica no ku binyamakuru bitandukanye haro n'ikiganiro twakoze hano iwacu nuko harimo abantu batangiye kwidogerwa ko baba bafise izindi nyifato ziriko ziranezereza abafana ese bwana Amedée bino bintu nimba ari byo koko ubwo we ntibizohava bigukwegera ahubwo hakabaho nisubira inyuma mu bikorwa byanyu ariko mbega inyifato yanje wobuyizi nimba bo bishike nkaho biba bivuze yuko hari abantu bafise inyifato mbi zitari nziza zizonkwegera pour dire ko je ndi marayika nanje izanje zitazoba kwegera niko vyumva sijo najanze kuvuga ariko kandi nta muntu arimo jenza gucira urubanza ndabivuga nisunze by'abafana bariko baravuga hano hanze ntibivuze yuko uri marayika ariko hari ibintu biba bimaze kuja ahabona ukabona n'ubundi hari ukuntu biriko biraboneka mu maso y'abantu ego mama nk'akarorero bo erega buriya ibi bintu turiko turakora vya cinema nakazi rero akazi ntitukavanga n'ibindi kuko nitwoja kwandika filme twongera twandika n'ubuzima bw'abantu twanditse script ya filme cyo twaza twandike ngo dosana utegerezwa gutambuka neza ngo utegerezwa kuduza ipantaro cyangwa kayikamanura umva bice biducanga nibaza nimba ari ikibazo ntaco kintomorere ndakina uyu mugabo rero nimwe mu bantu nabonye baciye ubwenge bafise n'ikirundi gikomeye cyane asorongora reka tuvugisha ukuri tugenda uko ibintu biri kuko byaravuzwe umukobwa yitwa Mimi Miheye nimwe mu bakobwa twese tuzi ko wareze arererwa muri BMT umugira umusitare ahageze no munsi baraza kumva baranamwisa umukobwa
numvise hariho n'abadatangiye kubikunda ngo tuvuge yuko yoba ari umugore ariko uno munsi inkuru nyinshi ziriko ziramuvugwa ko muri ya shusho y'umuntu nyene iri hano hanze bivugwa ko yataye abana kugira aje gukora filme. Niyo mpamvu navuze ngo bino bintu nimba ari byo koko we ntubona ko vyohava bigukwegera haba ku mpande y'akazi canke no ku ruhande rusanzwe hanze. Ubwo ntuza gufatwa nk'umuntu akura abagore ku bagabo bagiye gukora ibitari byo. Umukobwa mimimire bon waravuze ngo batubabarire ariko je nakuze mu musaza wa mama abwira mama ngo wa mukobwa we kandi urumva nari inkuze yari yaramvyaye nibaza ko umuntu w'umuvyeyi umwise umukobwa nibaza ko atari kibazo baratubabarira hanyuma rero waruvuze ko bivugwa ko yataye abana hama ngo bizohava bivyonona akazi kanje mu gihe vyo bari byo ego cyane biba byo bitabavyo je ico je niyumvira bo narabyumvise narabibonye nanje gusa nahoze niyumvira mbasha nk'ugenda muri dufate nko muri Brarudi akaraba abagore bakorerayo bebasha twohava tubaza tugasanga ujya mu bosi wa Brarudi yagiye kubaza abagabo babo ngo ndamuhakaze ubega akabaza ati abagabo babo akababaza ati mbega mwebwe umugore ndamujane ndamuhakaze cyangwa ndamureke mbega umugore wanyu afise abana cyangwa ntabafise cyo nibaza umugore umufasoni muri iki gihugu nta tegeko rihari ko iyo asabye akazi umukoresha wiwe acagenda ngo abaze ivy'urugo wiwe aramuha akazi akaraba ko dossier zose zikwiye ko asikwije ibisabwa ngo ako kazi gakogwe hanyuma gaheza akamuha akazi atacarinze kubaza rero kubona yota abana bikaca biza bikica akazi kanje uko no kumuhotera no kuhotera akazi kanje gutase ndiyumvisha ukuntu yota abana bikaca biza bikonona akazi amweke abataye nawe yoca turura mu mutwe akankorera akazi nabi aho kopfa muguwoza kunyagiriza ngo nakoresheje akazi umuntu yataye abana cyo nduva yuko yo bari karandenganye hanyuma antuka ngira nuko ni kwishira ikibazo cyane none game bisibanga birazi yuko uri mu bantu kugira ukinisha umukinyi ubanza ukamumenya mu buryo buhagije ese ubu Kentia ari we mimimire mu mazina yiwe ya nyayo imbere yuko mutangira gukorana ibikorwa yoba yarakuganirije bike mu by'ubuzima bwiwe uwo waranageze ku muhani we konze hari abakinyi wiwawe kugira barinde gukina ubanza ugashika naho babaye nimba ari abana batukayaga n'abavyeyi babo mimi rero ararengeje imyaka 18 mimi niwe Kentia turiko turavuga sivyo ararengeje imyaka 18 buriya abantu nkunda gushikira abavyeyi babo na abana bato abana bato kubera mbanzi bakigengwa n'abavyeyi ndagenda kuko umwana ntivyemerewe no kumuha akazi ataraheza n'ishuri ndagenda tukumvikana n'umuvyeyi akanyereka ko azobangikanya akazi n'ishuri ivyo niko je ndabikora umuntu mukuru nawe iyo abona intambamye mu rugo rwiwe arambwira je nibaza ko wanamenye no munsi ko hari umuntu twagiye guhura kugira mpuze n'umugabo wiwe arambwira ati ngo muganire nuwo dusangiye ubuzima dusangiye kubaho hanyuma umuganire wumve ko avyumva tuganiriye nkumva ntanavyumva nabukebuke mugari umuntu mukuru nta vyinshi birebire ngimbaza ame bivuze yuko nawe bino bintu biriko biravugwa wabibonye gushasha uko naba narabibonye aho onye rero nubwo bwa mbere wari ubibonye cyangwa wari umaze kuvyumva n'ubundi mu byubakirako kubera ko mubona akazi kanyu kadafa hari ikintu ugomba kumenya iyo uhaye akazi umuntu nibaza winjiye mu buzima bwiwe cyane uri kuramurengera kuvyumva bushasha cyangwa kuba narabyumvise nibaza ko atakintu biza kudufasha cyane reka ahubwo ico tucihoze kubera ko ngiye kukubwira ko navyumvise kera sivyo aho hari naho ubusanga hari ibintu ndiko ndonona mu byo baba barimwo kuko nk'ubu jewe tubonana tuganira akazi ivyo bari karapanga hamwe nabo basangiye ivyo mu muryango je ntavyo mbanzi rero hari ibintu nza kuvuga ngaha ukacumengo ndiko ndinjira mu buzima bwabo reka deke kwinjira mu buzima bwabo canke peut-être
umunsi bazonyizera abo bo muri famiye yabo nawe nyene akanyizera tuzoheza tubivuge none sha Amedée ndi kumwe n'abari hape tubesha abantu ushaka ko ukizera gute mu gihe hari n'inkuru zivuga yuko ahubwo wewe na Kentia ari we Mimi no munsi muri inshuti z'akadasohoka bikanavugwa ko hoba hariho akantu gasa n'urukundo hagati yanyu bo umukozi n'umukoresha bategezwa kuba inshuti bategezwa kuba inshuti kubera akazi koca kagenda nabi mwankanye n'akazi karapfa okay murakundana yes abakinyi banje bose uwo tudakundana ntakinkinira ntagikini wacu oya tureke kubivuga muri ubwo buryo kuko uri kuragura ibintu bivugwa yuko nivyo abo bose muri abagenzi mutegerezwa gukorana nyene hariho kumvikana ariko bivuga yuko hari ubundi bucuti muraza kunyihanganira ariko ubushuhe buranye budasanzwe bwihariye buri hagati yawe na Kentia ari we Mimi nibaza ko ugenda ubisobanura neza ngomba kumurongora ngomba kumutwara ikiganiro twe twakoranye ame hano yavuze yuko ahubwo umwanya n'umwanya twogera guca tukumva yanambiswe impeta wasanga ari ugego no kuyimwambi urumva wasanga ariko si jewe nta cemeze ufise bo biramutse bibaye nzobibabwira okay nimba na hafise umugabo wumva ari ngombwa ndamwambika impeta en plus dosa jewe umuhayerazateur umukozi wanje nkaca ngenda nkamwambika impeta Yo barikosa yo barikosa oya bo niryo barikosa ariko ari hamwe kumwambika impeta bikabera mu mpisha mubivuga nkuko nabandi ko ndica akazi kanje biramutse bibaye nzona bipibriye okay ariko nibiriko biraba kuri Kentia rero muhumure Kentia n'umukozi akora neza muri film ishusho y'umuntu yitwara neza mu film ishusho y'umuntu nibaza ko nabandi bayibona rero nibaza ko ariko hame wemera ko yataye abana canke arabesheko uremera ko yataye abana canke baramubesheka rero nagenda kubwira inkuru imwe ceme misi ya Kentia sindashika muhiri wabo reka iki kibazo ukimpe nzocishire ku munsi wanyuma kuko nimba habazwe ibibazo nk'ibi biraza gusaba ko ngira mu matohoza kuko ngiye nkavuga nti nemera ko yataye abana ngasanga atabataye no bandiko ndabesha cyangwa nkavuga nti ntabo yataye ngasanga koko yarabataye no bandiko ndabesha ivyo no bandiko ndijira no mu buzima bwiwe mu gihe yoba yarabataye akabata mugabo ari kugira aze gukora filme ivyo bintu wewe wo bifata nkuko ariko asa ryakozwe ivyo abataye kaza ngo agiye gutera ego nkuko uvuga yuko ari umugabo we yabivuze honyene kwanza jewe gukora filme honyene kwanza jewe ibintu byo gutabana vraiment ku muvyeyi sindavyemera en plus dosa ntabwo nobona umuntu bari ko baravuga ngo arataye abana ngo cyangenda ngo yego ngo arataye abana ngo ivyo bintu je ntavyo mpora nkora ntavyo nukumva umuntu ngo yagize ibi mu rugo rwiwe cyangenda ngo yewe ngo kunuku nivyo ugomba ko tugira hano okay ahubwo rero wewe nakubwiye ni iyaba bibaye bakanyizera kwanza nkabo bakaguhamagara twicaye hamwe bakavuga bati Amedée aho nogira commentaire mfatiye kuvyo bavuze mfatiye kuvyo bavuze nogira commentaire nayo nkubu yi commentaire ni rusaku ariko iyo yazina Mimi muri no minsi nk'umuntu n'ubundi dusanga tuzi yuko umubaha gufi mu bihe we yatubwiye yuko bitoroshe arimo ubu ubona ameze gute ubwo ntaco byaba byarahinduye mu gukorana kwanyu oya nta gihe kiheze nta gihe kinini giheze turi kuri tere twari kuri tere twakoranye neza sinzi ko ababaye yabaye ishusho y'umuntu ababaye ariko twakoranye neza nta kintu biriko birica vraiment Heba je nibaza yuko abantu badukurikirana bakunzi ba Fresh TV 257 ama commentaire muyashire ngaho hasi muvuge ukuntu muba muri ko murabona bino bintu ngira Amedée mwamubonye twamubazaniye yagiye bayagira no ku bintu byinshi Amedée mbere yuko ndakurekura hari utubazo tubiri kwa makenga ivuze yuko wonyishurako kandi nzi yuko kimwe muri two muri uko tubiri abantu bama bacibajije ko cyane ese Amedée arafise umukunzi arafise umukobwa basohokana imbata wafise ategekanya kumugira ryari nutwo tubazo tubiri ni kamwe karacana okay akabaza kamwe nta umukunzi tuzobana mu rugo ego oya nta mukobwa ufise mu tubivuge mu kirundi cumbi dukundana vya bindi byo kuzobana ego oya
utegekanya kumugira ryari? Tuzobipangira nawe aho tuzohurira tukabipanga. Okay, Amedée uramutse ugira ubuntu butagirirwa n'umuntu wari wese, uno munsi ukayaga n'Imana amaso ku maso ikaguha abantu babiri mu maso yawe kugira abari bo uhitamwe umwe ikiguhezagirana muzobana ubwo buzima bwose, ikaguha umukobwa yitwa Kentia na Fanny Lavine, wohitamwe nde? Ayibwira ikampitiramo. Oya yakubwiye ngo ndaguhaye Fanny Lavine ndaguhaye na Mimi Mire mu maso yawe, hitamwe umwe wowe nyene nza gukorera kuri ico. Nohe bakurongora Imana atari yihisemo nta gikunda. Amedée tugushimira cyane wakoze kutwitaba kuri Fresh TV, ariko wibutsa abantu ahantu bashobora kuraba ibikorwa byanyu n'akandi kajambo wumva kari ku mutima wabasigira kugira ibikorwa byanyu bibandanye bishininga everywhere. Nukuri nkunda abakunzi b'ibikorwa byanje. Nkunda abakunzi b'ibikorwa byanje, nkunda abakunzi ba filme ishusho y'umuntu, nkunda abafana banje, Imana ibahezagire. Ndabasaba yuko kwanza kuri Fresh TV Fresh TV desa 57 muze mugire subscribe kugira ndahaje ore ndahasanga benshi batugiriye. Hanyuma mugende kuri Inuwa Cinema muharabe filme ishusho y'umuntu abatarayiraba n'abataragira subscribe bagire kuri BMT naho nyine tugiye kuhazana ibiko naho nyine mugire subscribe batayigira mukomeze mushikire filme y'u Burundi turabakunda. This is Flash TV. We shine to progress.